tudashobora kuronka connection nziza ngira twoba turagaruka kwa Pacifique kumbure tukaca tumwakira mu nyuma. Pacifique nahade akabazo naye nabajije Rari ngira mwakumvise mwoba murakishura mu kurindira yuko mu buhinga bw'ivyuma tubitorera inyishu. Yego murakoze. Namwumvise yaratanguye kuvuga ati niko ibibazo birashobora kubaho mu buzima bw'amashirahamwe nk'ibi mwamaze kuvuga, atari kwicitwa kumanika amaboko coco nikidashoboka. Aho najewe nubandaniza aho yarageze, kubera ko aya mashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu novuga sinzi ko nogyita ibanga, sinzi ko nocita, ariko ni ibintu usanga abatari bake bagiyemo kwitanga babiharira ubuzima bwabo, bitavuga ngo babikora kugira bihembegwe, haboneka uburyo bworosha ibikorwa, uburyo bene ubwo busanzwe bubura. Ndazi neza ko abo dufise baharanira agateka kazina muntu batari bake badashobora guhagarika iryo banga ridasanzwe bihaye yurwanira agateka kazina muntu. Niko iyo habonetse uburyo bwavyo birorosha ingene tubikora, mugabo niyo ariho ntitwigera duhagarika bene iryo banga. Rero kubwanje ico tukwibaza ko bazoruha, bazofudika, bazoheba nuko mvuze ngo tuzoba ico coco nta kirimwo, ico ntigishoboka. Tuzobandanya uko bizoba bimeze kose, uko tuzoba tubishobora, ariko iryo banga ryo tuzoribandanya. Ngira kumbura ahambaye cyane ni ugutera tuja ahubwo kuri iki nk'uko nyene mwabizanye, mbega mu gihugu tubona intwaro ibonekesha neza kwidakeneye izi nkingi za demokarasi, ibintu vyitwa amatora nk'ibi twimirije bica bisigara bisigura iki? Kubwanje nico mbona ko arico kibazo gikomeye cyane, ngira tuza guhagarara ko muri kino kiganiro. Ndakunze kubivuga inshuro nyinshi, hagati y'intwaro ya demokarasi n'intwaro y'igitugu, imwe Evariste Ndayishimiye wenyene yita ngo dogora duhure, ntabwo itandukaniro rihagaze ku kintu citwa amatora. Ico sico umuntu agiye kubwira abanyagihugu ngo turi muri demokarasi kubera dutunganya amatora, ababeshe kuko n'intwaro z'igitugu zimwe ziteye isoni zabayeho mw'isi n'iziriho zose ziratunganya, nka zose ziratunganya amatora. Muri iyi myaka kw'isi intwaro zoba zitakora amatora ni zike cyane. Mu Burundi n'intwaro zaba nyene zititwa demokarasi nk'ubukubu zarakoze amatora mu bihe bitandukanye. Rero ubwiye abanyagihugu ngo twebwe ngo murabona ngo turakora amatora turi muri demokarasi, sivyo. Ku rubibe rwa demokarasi n'intwaro y'igitugu hari uburenganzira butatu buhambaye. Ni uburenganzira bw'uko abanyagihugu bashobora ivyiyumviro. Kugira abanyagihugu kenshi basohora ivyiyumviro byabo bihagaze nko mu burenganzira bw'ibimenyeshamakuru. Kuba hariho ibimenyeshamakuru vyigenga vy'ukuri bishobora kureka abanyagihugu bagasohora ivyumviro vyabo atawe bihagaze ku gakanu, ibinyamakuru bikaba bishobora gutohoza amakuru yose bikayashira ahabona, kiretse kumbura amakuru yo guteranya nke ashira imbere ivyaha. Nayo ubundi ubwo burenganzira bw'ivyumviro bwo gusohora ivyumviro mu nyandiko, mu kuvuga, mu maradiyo, ico ni kimwe mu bintu vya mbere biza hagati y'intwaro y'igitugu n'intwaro ya demokarasi. Ufatiye kuri ico conyene bavuga uti iyi ni demokarasi, iyi si demokarasi. Uburenganzira bugira kabiri buhambaye cyane muri ivyo bihe ni uburenganzira bwo gukora amakoraniro. Kenshi tuvuga ngo uburenganzira bwo kugira amanama, kuba abantu bashobora kuja hamwe bakicara bakavugana ivyifuzo bifuza gusangira, kuba bashobora gukora amamitingi, kuba bashobora gukora amanama y'abamanini. Bikaba bishoboka ko abantu baja hamwe atankomanzi, atawubabuza, atawubahonyorako. Kumburi ico shoboka ikaba ari nk'ikijanye n'umutekano, abantu bashobora bati umutekano wacu uhabungabana, bagasaba abajejwe umutekano babakingira. Nayo ubundi muri demokarasi y'ukuri nta muntu abuza abantu guhura. Ico rero tugenda ukaraba uti mbega ico muri iki gihugu birashoboka ko abantu bahura vyoroshe, cyangwa muri iki gihugu ntibikunda ko abantu gukora amamitingi, kuba bashobora gukora amanama y'abamanini. Bikaba bishoboka ko abantu baja hamwe atankomanzi, atawubabuza, atawubahonyorako.
kumbura icoshoboka kikaba ari nk'ikijanye n'umutekano, abantu bashobora kugira bati umutekano wacu uhabungabana, bagasaba abajejwe umutekano babakingira, nayo ubundi muri demokarasi y'ukuri nta muntu abuza abantu guhura. Ico rero tugenda ukaraba uti mbega ico muri iki gihugu birashoboka ko abantu bahura vyoroshe, cyangwa muri iki gihugu ntibikunda ko abantu bahura. Aho niho utangura kumenya uti ni demokarasi canke siyo. Uburenganzira bugira gatatu buhambaye cyane kugira ngo demokarasi ibeho ni uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe, kandi nyamashirahamwe akacakora mu mwidegemvyo wayo atawuyahagaze ku gakanu. Aho naho amashirahamwe ari ubwoko bwinshi, hari nk'aya mashirahamwe twebwe turimwo muri societe civile, nk'aya hanira hagati y'akazi na muntu, hari ubundi bwoko bwinshi bw'amashirahamwe ya societe civile, hari kandi imigambwe nabwo nyene nayo nyene gushiraho imigambwe yigenga, ubutegetsi budategeka, biri muri ubwo burenganzira bwo gukora amashirahamwe. Hakaba kandi nk'abakora amasendika n'ibindi. Bene ivyo bitatu rero mu burenganzira butatu nibwo gipimo nyamukuru ca demokarasi, ntabwo amatora ariyo gipimo ca demokarasi. Iyo ivyo bibuze ubwo burenganzira butatu, usanga amatora yose akorwa ahinduka inkinamico, usanga ari ibintu vy'ibikino vy'ubutegetsi buza bukabwira abantu ati nimurabe twakoze amatora, mwadutoye, mwantoye, nayo ubundi nta matora bakirimwo, burya burenganzira butakiriho. Ego murakoze Pacifique, nazo ngira irari nibizi mwagarutse mwobandaniza aho mwari mugeze imbere yuko umugenzanje abaza kandi kabazo. Irari nibizi n'ubundi turiko turabumva, sinzi yuko mwebwe muriko muratwumva. Ngira ngo mu buhinga bw'ivyuma kwa Madame Erari ntibirakunda, reka tubanze tugaruke kwa Pacifique Ntazwe umwanya azoba ariko aritegura, ngira ngo dushobore kumuronka. Pacifique Ntazwe, mwebwe nk'abarata y'akazi na muntu uno munsi mubandanye ibikorwa muri mu buhungiro, ntimwibaza ko ibyo mukora ku ntwaro iri uno munsi ya CNDD-FDD ari nk'ijwi risemerera mu bugaragwa? Murakoze kuri ico. Muri ico kibazo nyene haravuzemwo ico kibazo cyo nyene gisanzwe kirimwo inyishu. Ugize uti ijwi ryanyu ubwo ntirimeze nk'usemerera mu bugaragwa, bisigura ko intwaro ihari ari intwaro iterekwa bene aya mashirahamwe. Amashirahamwe mbaye nk'uja kure gose, na mukanya nimeje kuvuga ibiranga demokarasi, burya ivuka umengo Madame Erari nayo ndamwumvise avuze. Ego jewe ndabumva, muranyumva? Ubu turabumva. Kumbure twoba turaretse Madame Erari agafata umwanya tubona telefone yiwe ziragorana. Ego me. Muranyumva? Cyane. Turabumva, ngira mwobandaniza aho mwari mugeze. Kumbure n'ubu akajwi karasubiye kugenda, sinzi ikibazo aho kiri, sinzi ko ari simwe mu mwumva, ariko ndumva ijwi rya Erari nibizi ryasubiye kugenda. Oya na Jesse ndamwumva, ahubwo yasubiye kumanuka, ngira ngo Pacifique yo barabandanya tugasubira kurondera Madame Erari tukamuduza. Murakoze. Nari ngiye kwibutsa bene y'amashirahamwe iyo yazananye mu Burundi, naho sa n'ubumenangiye kure. Mpeje kuvuga bwa burenganzira butatu bujanye na demokarasi, buriya mu Burundi igihe hafashwe ingendo ko Burundi buvuye mu ntwaro y'umugambwe umwe, bakemeza ko binjiye muri demokarasi, niho habaye ibwizwa shingiro ryo mu 1992. Iryo bwizwa shingiro riza ryemeza bwa burenganzira butatu bwose nariko ndavuga. Hongera harabaho n'amategeko yateye yemera ko bishoboka ko habaho amashirahamwe yigenga uko tuyabona. Hari amategeko yemera ibimenyeshamakuru vyigenga, harabaho amategeko yemera ko habaho imigambwe myinshi, n'ibindi bijanye na bida byose mwumvise nagenda avuga, ivyo navuze vy'amanama, ivy'imyiyerekano, harabaho itegeko ribigenga ivyo bintu vyose. Ni gutyo amashirahamwe yigenga tangura kuvuka imbere nko mu 1991, imbere yuko haza n'iryo bwizwa shingiro, hari habanje kwemerwa rigiteka. Rigiteka bose barayimenyereye, iharanira hagati y'akazi na muntu. Ico gihe bakunze kuvuga ko ubutegetsi bwatinya rigiteka, bwaratinya rigiteka kubera ko mubonekamwo harimwo abo ubutegetsi bwatinya, harimwo nk'abahavuye mu nyuma baba indongozi za Frodebu
nka Melchior Ndadaye nka Nyangoma harimo kandi abasenyeri Musenyeri Bududira Musenyeri Ntamwana harimo n'abandi ariko bari abantu bijunja ubutegetsi bwabona ko budafise guvu muri ico kiringo hakunze kuvuga ko ubutegetsi bwo nyene bw'ico gihe bwiyumviriye ko hoca baho iyindi ligue y'agateka kazina muntu yarabayeho igihe irakora umwanya ariko mu nyuma ntiyabandanije sinamenye igituma yitwa Ligue Sonera izo nizo novuga byaje bitanguye inyuma hatera havuka ayandi mashirahamwe atari make mu bisata byinshi bitandukanye nk'ishyirahamwe Focode jewe surukira ryari kubaho mu 2002 aho bagemereye amategeko hariho yari menshi tubona raporo yahashyizeho ariko CPAG mu maruka n'ibindi ariko ayo mashyirahamwe yazananye n'izo nguvu z'uko hahemewe ko hagiye kuza demokarasi ibyo kubera iki ni uko canza ku gihe naho aya mashyirahamwe atera yangirwa amashyirahamwe atera yangirwa ryari amaze kuza intwaro ya CNDD-FDD nayo byamaze kwimurwa mu biganiro bitabike muri 2006 niho habaye kongere i Bururi iyo kongere y'u Bururi iremeza ko CNDD-FDD isabansi batatu bakomeye vuga ko abansi ari imigambi kugaga n'ubutegetsi ari amaradiyo yigera muri iyo myaka muribuka hafungwa nk'amenyesha makuru ba RPA hamwe n'amashyirahamwe yigenga muri iyo myaka nyene mucyo mubona hafungwa nka Perezida Orikome n'abandi bagatera bagira ingorane dutera habakutuba ko ibitero byinshi cyane wumva ubutegetsi bwama mu matangazo atuka societe civile atuka imenyesha makuru byigenga atuka imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kandundura haza kuba muri 2015 aho habereye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ubutegetsi buragira buti ahubwo tuboneye akaryo keza kukuca tubanumya bose tubavaneho niho havuye ko amashyirahamwe atari make ayaharanya hagati y'akazi na muntu yaciye ahunga agenda gukorera hanze amashyirahamwe arafutwa mu gihugu cy'u Burundi atari make ariho makeyi cyane agisigaye ariko afise ahashobora kugarukiriza mu byo avuga no mu byo ashobora gukora naho turi hanze ijwi ryacu ryagumye rikomeye muramaze kumva katari gake Perezida Ndayishimiye avuga akamera nk'utwishura akadutuka ukumva ko umengo n'ubu turamubujije amahoro nk'uko umengo turacari mu gihugu kandi baradutujije badusize ko imitahe mpuzamakungu baduciriye imanza tutanaburanye baraduha ibihano bidasanzwe ariko igikorwa urabona ko tukibandanya kandi n'abanyagihugu ko bizera cyane amashyirahamwe ari mu buhungiro akabanya kubafasha gusohora ivyumviro byabo yamara turi hanze hari ibidashoboka turi hanze hari ibyo tudashobora gukora nk'ibyo bijanye no gukurikirana nk'iby'amatora nk'icyo ni igikorwa usanga kidashoboka kuko iyo hageze amatora amashyirahamwe yigenga abafise uruhara ntangere mu kuja gufasha kuraba ko ibiba mu matora bibi ibintu bishobora kwemerwa kuraba ingene ategurwa kuraba no ku munsi w'amatora uko ibintu biba biriko biragenda kuraba ibiva mu matora biza gusohoka ko vy'ukuri bihuye n'ivyo abanyagihugu babatoye nk'ivyo ntibishoboka tumaze kuba amashyirahamwe ari hanze ryoba ari ijwi ryo mu bugaragwa ritumvwa novuga ko biri hagati ku ruhande rumwe hari ibyo tuvuga bakabyumviriza hari ibyo tuvuga bakumva ko bibaremereye hari abanyagihugu batwizeye bagira bati amagorwa yacu nimwe dushobora kuyatora mukayasohora kuri urwo ruhande novuga ko atari ijwi nyene ripfa ubusa kuko mu byo tuvuga hariho naho binashika bakagira gitoyi bahinduye hari aho usanga umuntu yarapfunzwe arikuwe kuko twavyerekanye amakungu turayafasha kubona vy'ukuri kurya gateka kazi na muntu vyifashe mu Burundi aho turafite ico tumaze ku rundi ruhande bitera bija uko mwabivuze kubera ko turavuga hakaba ibintu bihambaye byari gukiza igihugu ubutegetsi bukaziba amatwi bukanga kuvyumva bukabandanya inzira ijana mu kaga no mu coro kandi biya biboneka ko atari vyo hakaba nuko ubutegetsi bwipfuza ko ijwi ryacu ryohera gose abanyagihugu ntibaryumve n'abanyagihugu ntibaronke uko basubira kudushikira ngo batubwire urabona ko iyo ngwano iriho ariko novuga nti amashyirahamwe aracyafite icyamaze kandi gikomeye ego sinzi ko Madame Erari nibizingira byamugoye ariko ngira mutwihanganire Pacifique tuza kubandanya tubaza nubwo Alexander atarashika ariko ngira muri
mu batumigwa n'amaradiyo muri no mu bayakurikira muri no mu bahabwa ijambo. Uno munsi hari amaradiyo ari mu gihugu, bimenyesha amakuru iri mu gihugu, hari ibikorera hanze. Ikibazo ni cya kindi nyene muribaza mwebwe nk'ukurikiranira hafi ibikorwa bamenyesha amakuru bakora, yuko bobo na cyane cyane abagiye mu buhungiro, yuko cya kibazo twabaza amashirahamwe adakiranira muri politike ko nabo nyene bitazorangira bamanitse amaboko canke bamwe babivuyemo. Tugiye ku kibazo kijanye n'uburyo, iyo bibe ku maradiyo ho rero biza bifise inguvu bikomeye kurusha ngira no ku mashyirahamwe. Iradiyo ni ikintu gisaba inguvu nyinshi cyane. Iradiyo isaba uburyo bwinshi bwose kurusha n'aya mashyirahamwe yacu. Amaradiyo abuze uburyo bwose bwo gushobora gukora, ndumva ko ashobora kugira ikibazo gikomeye. Amaradiyo arashobora kugira ikibazo gikomeye. Iradiyo izo bitagishobora guhemba abakozi, iradiyo ngira ntawo dondagura ibintu byose iradiyo ikenera by'uburyo uko bingana, byoshoboka ko amaradiyo agira ingorane zikomeye cyane hamwe batoronka ikintu na gitoyi kibashigikira. Ko umuntu acabandanya gutera akamo muragatera abashobora gushigikira amaradiyo nyene, byaba ibihugu amakungu y'amashyirahamwe yandi mpuzamakungu, yaba n'abarundi bo nyene. Ni kenshi nkunze kugaruka ko demokarasi ni yacu, ibi bintu dukora ni byacu. Abarundi bo nyene bategerezwa kwiga kumenya gushigikira iyo demokarasi yabo baba bashigikiye, izo nguvu zo kurwanira ko ivyumviro byabo biguma bisohoka. Abarundi bo nyene bategerezwa kumenya kurwana bakata mu minwe ivyo bashoboye. Icyizere ndakigumana ko nabo nyene batazorekura. Ubu hari ubuhinga bwinshi bwo gutanga amakuru, kumbure n'ivyo bigoranye gose ntihazobura uburyo buke bazoba basigaranye bw'ivyo bashobora kugerageza. Ariko kumbure ngira ico ni Alexandre aza gushobora kucishura ko neza kundusha. Ngiye cyane cyane hamwe je nguma ntumbereza, nguma ngaruka kuri iki kijanye na demokarasi, amatora abayimirije. Uravye ingene bimenyesha amakuru aho bigeze, nti hari bikorera mu Burundi, hari n'ibikorera hanze. Ikintu kibabaje rwose ku by'ibimenyesha amakuru, umuntu yarabonye uko ibimenyesha amakuru byari bimeze imbere ya 2015 nuko bimeze ubu mu Burundi, nuko biboneka ko mu Burundi ibinyamakuru byazibijwe ku rugero rudasanzwe. Murantanga akarero gatoyi gusa. Imbere ya 2015 nkanje nka president wa Focode canke ari nk'utwara force, ntivyari gushoboka ko indwi imwe canke indwi zibiri zohera ata radio nimwe yo mu Burundi impaye ijambo, cyane cyane yari ishyirahamwe rifise ibyo riguma risohora, rifise ivyo riguma ritohoza ko bakenera ko iciyumviro. N'uyu munsi uravye ingene abarundi bakurikirana nk'imbuga tuba dufise, mugabo aba imyaka 10 igahera ata radio nimwe yo mu Burundi yoshobora kumva ijambo. N'akarero katabesha ko ivyo binyamakuru bitakifise umwidegemvyo na mutoyi, kuko niwo kumva ikinyamakuru iradiyo ashobora kuntumira hafi kabiri mu ndwi. Uyu munsi ashobora guca imyaka 10 idashoboye kumvugisha. Ikimenyetso nyene kikubwira ati koko ico kinyamakuru, iyo radiyo iracigenga, iracyafise umwidegemvyo. Hariho ibintu iradiyo iri mu Burundi uyu munsi idashobora gukorako. Ntibishobora kumvikana ko dusohora nka raporo y'umuntu yanyurujwe, akaba ata radiyo nimwe mu Burundi iza kubivugako, kandi umuntu yanyurujwe ari umuntu ari mu Burundi. Ibintu turiko turavuga ari ibintu biboneka, umuntu wese ashobora gutohozako. Rero ivyo ni ibimenyetso bitabesha ku by'ukuri ata binyamakuru vyigenga vy'ukuri bikibaho mu Burundi. Ku rupapuro biriho, babivuze ko vyigenga biravugwa gutyo, ariko n'umwidegemvyo ufise ahantu ugarukira. Ariho iyo hageze amatora haca haza ico kibazo, mbega ibimenyesha amakuru bimeze gutyo bagufasha gute ko amatora y'amatora y'ukuri? Niko kubganje haca haza ikibazo gikomeye. Ibyo byose bigiye kuza bica byitwa nyene inkinamico. Ego ndabona Alexandre Niyunge ko yashitse ku murongo. Turakuramukije Alexandre Niyunge ko turaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro. Sinzi ko Alexandre ndabaramukije. Ego ndabaramukije cyane nanje kandi ndabakengurikiye ko namwantumiye mu kiganiro. Ego meka tugire ko tuje tukubaza aka kabazo twariko turavuga kubijanye n'aya matora yegereje,
amatora yegereje mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 ariko ku bijanye n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike aharanira hagati y'akazi na muntu eka mbere n'ibinyamakuru umugambwe CNDD-FDD zibiye ko kuvaho mu 2015 igihugu cinjiriye mu ngorane z'ekano bamwe bakomogwa eka mbere n'abashoboye gusubira gusigara mu Burundi ntibashobora kwidegembya canke ngo bakore ukuri kwamye. Uno musi mwebwe ayo matora mubona azokwizerwa mwikatagira umumenyesha amakuru azoyakurikirana atagira abarorerezi bigenga bazoyakurikirana abasigaye mu ndi bobo mubona bazoshobora gukora muri ico gihe nta bibazo vy'umutekano vyabo mubona? Urakoze cyane ku kibazo mbajije. Je ubwa mbere bwo ico novuga nuko nibaza yuko uko ibintu vyifashe mu mugambwe CNDD-FDD nibaza yuko ivyerekeye amatora atabikihari ni ikinamico riba ari ikinamico nta matora akenewe kubaho uravye uko mu bisanzwe uko amatora yategerezwa kuba ategekanijwe uko ubwigenge n'uburenganzira bw'abantu bose bijanye duhereye ku bahiganwa duhereye ku barorezi duhereye ku bategerezwa gukora umwuga wabo nk'uwacu wo gushikiriza ingene biriko biragenda turavye uburenganzira bw'amashirahamwe bwo gushikiriza nabwo nyene bwo gushikira aho buhagaze kuvyerekeye amatora canke kuvyerekeye gukurikirana ingene amatora ariko aragenda. Ivyo vyose nta na kimwe kihari sinumva rero yuko twovuga ivyerekeye ivy'amatora. Abamenyesha amakuru ntibabuze haba mu gihugu haba no hanze. Ikibazo suko babuze ikibazo nuko badafise ubwo burenganzira bwo gushobora ubwo burenganzira n'ubwigenge buko uzoshobora gukora ico gikorwa nta bihari. Ivyo rero nibaza yuko atagusigana inkore ku maso. Ivyo vyose biraboneka neza yuko ni nka wa muntu yotunganya ihiganwa ry'imigwi ibiri haba mu nkino z'amaboko canke z'amaguru football umuntu akaba ari washiraho abo bantu bose imigwi yaba mu mugwi A canke mu mugwi B hama umurorerezi bose bakaba bava muri uwo mugwi umwe urumva vyose vyo ariko birabavyo bari kinamico nta atani n'ico umuntu yovuga ngo kirahagarariwe ko cerekeye amategeko yo kubahiriza ajanye n'ivyo vy'amatora canke n'ibindi dushatse kuvuga ibwirizwa shingiro risanzwe mu Burundi iriho uburenganzira bw'abantu kwisanzura kugira ubwigenge kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo canke kugira ngo bashobore nabo kuja mwihinwa nkuko n'abarundi kandi bafitiye uburenganzira. Hari akabazo twari twabajije Pacifique aranavuga ati ngira nimwe mwokishura neza Alexandre Niyunge ko sinzi ko mwakumvise canke ntogasubiramwo ariko gafatiye ku murindi w'ibikorwa amaradiyo akora yari Burundi n'ayari mu buhungiro mufatiye kuva indiane zadutse mu Burundi mu 2015 ntabwo bamufise yuko na cane cane abari mu buhungiro bashobora kumanika amaboko mu misiza. Mu bisanzwe ko vyagiye biragenda nibaza yuko Gilbert nawe urabizi ka twese twaciye muri ibi ico no kwibutsa nuko ngira ngo hariho abantu batazi uko abamenyesha amakuru ngira ngo baba bangana no munsi bakorera mu buhungiro. Nobabwira yuko abamenyesha amakuru bahunze gushika no munsi barenga 200. Hanyuma ugiye kuraba ivyagiye birashika abamenyesha amakuru uko bagiye baritanga kugira ngo bagerageze kubandanya umwuga wabo vyari bifise intumbero zibiri nyamukuru. Ubwa mbere bwari uko abamenyesha amakuru bavuze bati ntidushobora kwemera yuko abanyagihugu bari basanzwe badukurikira boburabutswa mu burenganzira bwabo bushirizwa amakuru. Ikindi ca kabiri ko arubwira tuti twebwe nk'abamenyesha tweme yuko tugiye guheba uwo mwuga wacu ngo dutane n'akagazuzo. Nukuvuga rero naho iyo myaka 10 iheze nivyo umurambwira yuko ingorane zihari twagiye turazicamo kandi nivyo nubu turacaziri muri zo ariko baca umugani mu Kirundi bati umugabo umonera mu ngorane. Ni muri izo ngorane rero abamenyesha amakuru
Muratunga mwumvise yuko ari vyatugoye mu buhinga bw'ivyuma kumva zitatuvuye ko ikiganiro cari cahagaze, ariko ngira kuba ariko baradukurikira turabandaniriza naho twari tugeze. Alexandre Niyungeko nimwe mwariko murishura ku mpungenge abatari bake bafise kuri kazoza ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi, k'ibibazo na cane cane vy'ibikorwa vy'abamenyesha amakuru na cane cane abari mu buhungiro, muvuga ko muremye ariko murema mufatiye kuki? Sinzi Alexandre ko muriko muranyumva? ego ndakumva. Ego akabazo nimwe mwari mufise ijambo imbere yuko bitugora mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro kigahagarara, ariko Sinzi aho narigeze tubasavye ariko n'imbabazi. Mwari mugeze ku twigoro abamenyesha amakuru bakoze mumaze gutanga ibitigiri vy'abahunze, utwigoro bakora n'ingorane zihari, niho mwari mugeze. Kumbure ko akabazo kari uko ko mwumva ibibazo birahari, nivyo haciye imyaka 11 utwo twigoro tubaye ku bamenyesha amakuru mu buhungiro, n'ayandi maradiyo yari yarugawe yongera kugurwa, ariko mwumvise ko Pacifique Nazo ariko aranegura n'abo buguruwe n'abo bakora yuko ibikorwa nk'uko vyakorwa ubwa mbere atariko bigikorwa. Mbega narimbagije ku kabazo na cane cane murishura ku bari mu Burundi n'abari mu mahanga, hari ikizere mufise ko amaradiyo canke abamenyesha amakuru bashobora kuzosubira gukora nk'imbere y'ibihumbi 2015? Nta bwoba namwe canke n'amakenga mufise yuko aba bakorera mu buhungiro buca kabiri bo nyene bakazomanika amaboko? Amakenga ntabuze kuko n'ibibazo ntibibuze, ariko ivyo vyose
ibibazo iyo bihari nari nabivuze umugabo abonekera mu magorwa abonekerwa mu bigoye naho nyene bigoye kuko yaba byari byoroshe urumva biba byoroshe nyene mu buzima rero ibintu n'ivyama vyoroshe nuko bimeze jewe rero ndafite icizere yuko ivyo vyose bizohinduka ni naco gituma umwuga twawubandanije kuko yaba tutizera ko ibintu bizohinduka nivyo tuba twaratanye n'akagazuzo ariko kirazira gutana n'akagazuzo kuko ico dukora uko bigenda kose ako gato kajamo karafite ico gafasha nivyo turi mu ngorane bari mu buhungiro bukuronka uburyo kuko bisaba uburyo bwinshi buko dushobora kubandanya dukora amakuru tubananya turondera amakuru tugashiriza amakuru koko anonosoye birafise hariho ingorane zihari ariko dutegerezwa kubandanya turondera uburyo tworengera izo ngorane turimo nico kimwe n'abari mu gihugu jewe abari mu gihugu benshi sinza kubatera amabuye kuko ayo mabuye hari nayo yoca ngaruka kuko nabo sibo benshi ivyo bariko barakora na cane cane biba bitanye n'umwuga suko bavyishuvuza ivyo badashobora gukora nuko batabihamvya uko rero ako gato bagerageza bagakora bakabandanya batanga amakuru naho rimwe na rimwe baburabuzwa bamwe baganafungwa abandi bakicwa n'ukwicwa ivyo ni ibintu vyerekana neza yuko hariho iyo engagement y'umwe wese kugira ngo uwo mwuga ubandanye uriho rero nta jewe sinoja ngaho ngo uvuge ngo nta cizere fise canke ngo buca tumanika amaboko kubera iki nivyo hariho bamwe bazohagarara kuko ni nkuko mu buzima bigimeze hari uhindura inzira kandi kuva na kera no mu Burundi tukiri ibintu bikiri imisi kiri imyeru abantu barahindura akazi bakaja mu bindi abandi bakaja mu bindi ariko hariho ndabona jewe aho abamenyesha makuru bahunze bavuga ati ibi bintu nituriko tubikora kubera uko ndabivuze mu ntango igituma umwuga ababandanya bitanga kuwukora nuko bavuga bati ntitwemeye ko umwuga wo kumenyesha amakuru uhambwa burundu ntitwemeye kandi yuko uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa amakuru nabwo bwohambwa burundu nico rero jewe cizera aho ndagifise kuko inyungu ya twese iraho nabo bibaza yuko bariko baraducinyiza nabo nyene inyungu zabo ziri ngaho kanatsinda turamaze kubibona iyo zihinduye imirisho uwariko aracinyiza ubwo bwigenge akisanga ari we ahubwo babandi yariko aracinyiza aribo bagira bati reka urabona ingene bihiza bikagenda n'ubundi nuko abo bariko baracinyiza uwo mwuga uno musi ndababona ejo zahinduye imirisho bari ku rundi ruhande aho tuzoba turiko turaba abamenyesha makuru turiko turabaha ijambo bati mbega none namwe ntimwototezwa kandi tukizera yuko mu Burundi hatokwama hari intwaro ziza zitoteza abo zakuye ku butegetsi ahubwo hoza intwaro zishiraho ubutungane kuri bose hakabaho umuntu akurikiranwa ku gatwe kiwe kibi yakoze ku caha yakoze twizere rero yuko n'abari ku butegetsi uno musi bariko baratoteza abantu kuko abatoteza abantu bose sabari mu mugambwe wose CNDD-FDD hariho umwe wese afise icaha yakoze twizere rero yuko ubutungane nibwasubizwa intayi igasubiza ijambo abo bantu bazoba kubita mu gahanga hanyuma bagakosorwa bakagorororwa bagasubira ku murongo n'ivyo twifuza murakoze ndabona umufasoni yarari nibizi yagarutse ku murongo sinzi ko ariko aratwumva yarari nibizi mwaba muriko muratwumva Pardon.
ndiko ndabumva sinzi ko ego mwebwe mu nyumva. ego me turiko turabumva ngira ngo mwobandaniriza aho mwari mugeze byagumye bicika tubaciramwo Ego murakoze. ego Ego byacitse ndiko ndavuga nti ntiturota tumanika amaboko kubera ico twishimikiza kiri muri twebwe nyene ni ugushaka gutabara igihugu, gukunda igihugu, gushima kucitangira nivyo biduha inguvu. Ico ni cambere. Ica kabiri naco iyo ibihe bigoye umuntu aca arondera ikintu yishimikiza. Murabona mu gihe turimwo si igihe co kuvuga ngo nditabaza naka biraturaba. Rero nk'uko bagenzanje bavuze, ego turazi yuko inkingi abaharanira agateka kazina muntu bahora bishimikiza ari bwa burenganzira bwo kugira inama, bwo kugira amashirahamwe tukayatunganya, bwo guheza tugashikiriza mu mwidegemvyo ntangere. Mu gihe tubona izo nkingi rero ziriko ziranyiganyiga, turaheza tukarondera ubundi buryo. Ari naco gituma twebwe mu vyo duhagararako turavuga tuti demokarasi ni ngombwa, ariko inzira umugambwe uri ku butegetsi wadutwayemwo si inzira ya demokarasi. Ko rero turiko tugenda twerekeza mu gihugu kigendera ku mategeko, natwe ubwo burenganzira tutari buronke, tutari bugendereko nk'uko twahora tubugenderako imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015, turondera ubundi buryo bwo kubaho, ubundi buryo bw'uko amashirahamwe ashobora gukora adakoresheje bwa buryo bwa kera, ubundi buryo bw'uko amanama aba nk'uko turiko turagira tudakoresheje bwa buryo bwa kera, n'uburenganzira bwo kumenya ingene twikingira muri ivyo bihe bigoye. Urumva rero ni naco gituma mubona tukiriho, nariko ndavuga ariko n'ubu amakuru araguma aboneka, ntakiboneka kwa kundi kandi ibihe vyarahindutse. Mu gihe rero ibihe bishira ibindi, abaharanira agateka kazina muntu umutima ukaba utaracurika, mumenye neza yuko tugihagaze, mumenye neza ko naho duhagaze bitoroshe, ariko tukabona ko bitoroshe twibuka yuko abatumye igihugu c'Uburundi kibaho ubwa mbere bakagwanya ko abarundi bagurishwa nk'imbohe, bakagwanya rumariza, bakongera bakagwanya bakarondera ukwikukira k'Uburundi. Naho tutaragushikako kose twararonse intahe, hasigaye kuyikomeza. Rero twibutse rero ivyo bihe vyose basogokuru baciyemwo, ivyo biraheza bikaduha inguvu zindi tuti n'abandi baragiye mu bihe bitoroshe kandi barahaye intahe y'ukwikukira Uburundi, kandi n'Uburundi buri mu bihugu bike bitemeye yuko abarundi bagurishwa bwa gitungwa. Rero ivyo ako niko karangamutima. Ako karangamutima rero washima ukanakabona no mu bari mu gihugu hagati, washima ukakabona mu bari hanze. Abacika intege rero hakaba hageze yuko umuntu asubira kubavyura ati vyuka. Ibihe bikomeye vyama bihari, ariko n'inyifato zikomeye zo gusubira kugarukana icizere zitegerezwa kuboneka, kandi nta wundi tubirondera ko ni twebwe nyene. Ego murakoze mfasoni Erari nibizi Pacifique nahazwe kumbure na Erari araza kukishura cyo kimwe na Alexandre Niyunge ko kano kabazo ababonye amashira hamwe adaharanira ibyicaro muri politike cyo kimwe n'abamenyesha makuru mutunganya kino kiganiro kidasanzwe mugabo mugashiramwo ibijanye n'amatora. Amatora abatari bake abarundi bamaze kubona bafatiye kubiheruka ubusuma bwavuzwe muri ayo matora, bafatiye ukuntu imvugo y'umukuru w'igihugu ukuntu asuzugura abategezwa kuyajamwo, mbere hari nabo biboneka yuko baza barakuwemwo. Uno musi Evariste Ndayishimiye akaba yaremejwe nk'umukandida, mbere hasigaye n'igihe kinini kugira ngo amatora abe, akaba atanguye no gukora kwitama abandi bantu abanyepolitike ati uwipima naze. None mwebwe uno musi muri societe civile bibafata gute, bibaherahe ngo mugume muririmba amatora atarukiza zuzanira abarundi? sinzi ko muratangura Pacifique. sinzi ko twovyita ko ari ukuguma ngo turirimba amatora. Mbere wanashiba jewe
ndavye aya matora agiye kuza nkumviriza Ndayishimiye we nyene ingene abivuga, hari n'igihe nibaza nti ayo mafaranga y'igihugu bazoyononera iki? Amatora twarabonye ayaheruka uko yayakoze, twaramwumvise uko yabivuze, bisa nuko ari amatora aba ibizoyavamwo bamaze kubiheza. Hari umukuru w'igihugu ari mu ba mbere nyene za ntwaro bita Jogora duhurengira kw'isi abisi yabonye yitwa Staline yatwara mu Burusiya kera kiri IRSS, niwe yigeze kuvuga ati mu matora ntihahambaye abaja gutora, we yavuga ati hahambaye abazoharura amajwi. Rero uravye uko ibintu ubu bimeze mu Burundi, amatora atagira inderetsi zigenga, amatora abayahagararira nyene abari inyuma ya Ndayishimiye abakozi biwe, umuntu yari secrétaire général du gouvernement bamutwaye kurongora seni, abantu nyene ugiye kuraba uti abo bohiganwa na Ndayishimiye bovuga iki kuri abo bazobarabira ayo matora, bo nyene ni Ndayishimiye bo nyene. Amatora ta radiyo yigenga vy'ukuri zo bihari ngo ikurikirane kuva ku ntango, amatora ata societe civile vy'ukuri ikurikirana uko n'amatora nyabaki, barinda bavuga ngo bazokoresha ngo amamiliyaridi n'amamiliyaridi yiki. Ari amatora Ndayishimiye nibaza ko ari we nyene azoshinga amajwi azoronka uko angana. Tenda biravye mbona ni amafaranga bazoyononera iki? Mu mvugo yiwe umwumvirije we nyene harahavuga ibintu bihakwa gusa gutyo, haraho wumva ariko aravuga ngo bakwiye gutunganya ngo amatora ngo kundi gushasha, ngo bagapfuma baja ngo ku mitumba ngo abantu bagatonda, ngo ntihagire amafaranga asubira gukoreshwa. Haraho we nyene yaduka ngo imigambwe nta kimaze, imigambwe myinshi niyo ituma ibihugu bidatera imbere, ati ibihugu bishaka gutera imbere bibanza gukuraho iyo migambwe myinshi. Uraho umwumviriza ukumva ngo abarundi bose basigaye ari abasende DFDD, ngo abarundi bose batora ikintu kimwe, ku buryo ayo majambo yo nyene uyumvirije yo nyene asigura ko ata demokarasi ikiriho. Muri ico gihe ugira uti none bimeze uko ibizova mu matora we nyene arabizi, ntiyogoma agapfumwa yareka. Muti none twebwe natwe nk'amashirahamwe yigenga bigenda gute mu gihe nk'ico tuba tuyabona ko ari amatora ameze uko ngo tubandanye tubivugako? Aho rero ubugiye ku gice gikambaye cyane, ubugiye ku gice gihambaye ku bijanye n'ice bene aya mashirahamwe nyene aberaho. Amashirahamwe nk'aya ategerezwa kwamakurikirana ibijanye n'ubuzima bw'igihugu vyose. Amashirahamwe nk'aya ategerezwa gufasha abanyagihugu gutahura ibiriko biraba ivyo ari vyo. Amashirahamwe nk'aya kandi nko muri ico gice uravye kino kiganiro ko cubatse, harimwo ingene na bene ayo matora mu Burundi iyo ariko araba usanga yo nyene ahinduka n'ingorane ku mutekano w'abaharanira agateka ka zina muntu, agahinduka ingorane ku mutekano w'abanyagihugu. Nivyo bihe nko muri ndondeza twe dukurikiranye ibihe abantu bakunze kunyuruzwamwo, ibihe vyegereza amatora, ibihe bijanye n'amatora birimwe mu bihe hanyuruzwa abantu benshi mu Burundi, na cane cane abo ubutegetsi buba bwikeka ko batavuga rumwe nabwo, kukumbure bashobora kugira gukora ibikorwa bijanye no kwiyamiriza ibiriko birakorwa bitari vyo, kugurura amaso abanyagihugu. Iyo migwi iraheza ikabangamirwa mu bihe amatora aba yimirije. Ni ukuvuga n'ivyo bihe nyene twebwe dutegerezwa gukora, duteza gukanura kurusha nuko twahora tubikora. Sinovuga rero ngo tubivuga nko kuyaririmba mu kuyavuga ngo n'amatora meza, ahubwo tubikora mu kwereka abanyagihugu n'amakungu babone vy'ukuri ibiriko biraba ivyo ari vyo. Ubwo ruhara tuzoguma turukora, haba ku kwerekana ibizoba vyavuyemo uko vyakozwe, haba muri izi nteguro zayo zitarizo, haba mu banyagihugu bazoba barabangamiwe. Ico ntidushobora kureka kugihagarika, tuzoguma tugikora. Yego ngira erari mwo kwishura hanyuma Alexandre. Murakoze cyane. Nk'uko Pacifique ahejeje kubivuga, twebwe turazi ko amatora bayahejeje uko bayumva, ariko tuzi neza ko hari ibihe kizira kikazirizwa yuko duhumiriza bikarengana tutabivuzeko, bikarengana tudatabaje abanyagihugu tuti nyabuna ayo matora bariko barayavuga, ariko mumenye ko yifashe gutya.
b'abanyagihugu bacibaza ko hariho amatora kubera hari ibintu batamenya by'ukuri mu Burundi urazi ko bitugora abanyagihugu bibaza ko hariho amatora bamenye ayo matora bavuga ko bariko barategura icarico bamenye ko atakwidigadiga ngo bazoja mu matora bazocungera amatora bamenye ico kandi bamenye aho bizobashikana mu gihe bibaye rimwe kabiri amaherezo y'amatora avugwa gutya ariko akaringaniza ukundi ko arakaga ku gihugu ko rero n'abandi bigira ingendanyi bakwirikira babe baramenya yuko ayo matora aringanizwa gutyo ashobora kubazanira akarambaraye kandi yama yakazanye ikindi naco nagira ngereranye nk'ibi bihe by'amatora ni n'umutasuro mu bugaragwa iyo abantu bari mu bugaragwa hari igihe baguma baraba igicu bati imvura iratasuye bakitegurira wa mutasuro bagategura imbuto ariko ku bantu bamaze kumenyera gucungera ibihe baracungera ibihe bakababwira bati ego turiteze umutasuro ariko mumenye ko umutasuro muriko muribaza atari uri kuraza mbega mwifate gute muri ibi bihe mbega mu gihe ico gihe ciza c'amatora twari twiteze kitari bushike uko twari tuciteze ingaruka zishobora kugirira ku Murundi uwo ari we wese nizihe ingaruka zishobora gushikira n'uwo muntu yitwa ko ariko aratunganya amatora nizihe abanyagihugu abarundi mwifate gute abamenyesha amakuru cane kuko abanyagihugu igihe ibihe bigoye bitura abamenyesha amakuru bitura abaharanira hagati y'akazi na muntu bati dutabarize aho muri wo no hagati mu mugambi uri ku butegetsi turazi neza ko hariho bazogira ingaruka kuko bazoguma bizoba biriko biragenda neza rero no kugira ngo tubaburire tumenye ivyo bihe uko biriko biraza ingaruka zavyo no kugira ngo ntibiduhungabanye natwe tumenye ingene twifata bwa barundi mugabo na bwa mugwi w'abanyagihugu bama bari imbere y'ibihe babiraba batabaza batabariza murakoze namwe sinzi ko Alexandre ari hafi muri ko muranyumva akabazo nari nakabajije ari mwese ngira namwe mwo kugura mikro mukishura nimba muri hafi ego cyane ndabumva ariko jewe uko waje ikibazo nta nyishu noguha kuko uvuze ngo kuririmba amatora jewe nta matora ndirimba ariko ibindi byose uko babishikirije abahejeje kuvuga yaba Pacifique canke Elari insiguro batanze niyo nta kuririmba rira amatora ntituriko turayiririmba ahubwo nta nayahari jewe nivyo nariko ndavuga kare nabivuze kare ngira ngo nabivuze mikro yacitse nabananyije mvuga navuze nti nta matora hari kuko nta amatora ari hehe yoba hehe ko amatora ategerezwa kuba mu matora hariho ababa bahiganwa kandi haba hariho duhere no kuri ibi bisanzwe urabona hagiye kuba inkino mpuzamakungu muri football zo muri FIFA Trump yaba ariko abishatse ati igikombe kizi wanje urumva yoshiraho ikipe yiwe agashiraho n'abarbitre n'iki hanyuma igikombe kikaziwe nivyo rero biko biri bano gaha iyo hatariho amategeko nukuvuga hariho ibwirizwa shingiro ryitwa ko ririho kandi ritahari mbere biciye binyibutsa n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera Bagaza agira ati amatora ahari kandi atahari nivyo tukirimo n'ubu nta matora ahari hitwa ko ari amatora kandi atahari ego amatora ahari kandi atahari mu bisanzwe yaba amaradiyo acigenga agikora mu bwisanzure ibi nivyo vyaba biriko biraganirwa mu gihugu ariko uno munsi abatwara baravuga rikijana nta ushobora kuvuga ubuho n'abanyepolitike mwarabonye ko bahamagagwa nk'abana uno munsi ni giki abamenyesha makuru n'amashirahamwe ku bwanyu yategerezwa gukora mu gihe ibintu bimeze uko ubwanje ico na cane nza kuvuga ku vyerekeye ibyo abamenyesha makuru kuko mumenyesha makuru avuga ibihari ivyo bihari rero nibivugwe uko biri abashoboye kubivuga bayivuga uko bari kuko uko biri nako mu ntunge kuko
hariho bo bidashobokera ko babivuga uko biri kuko hariho abo tutoja ngaho ngo tubeshe jewe nk'abamenyesha makuru bari Burundi bari bafatiwe inkoho mu kanigo ngo baje kuvuga bisanzuye nkuko ndiko ndisanzura ntivyokunda ntibishoboka nibakora uko bishoboka uko aho bageza kuko mu ntago za kuno kwezi nari nitavye inama mpuzamakungu Congrès mondial de la Fédération internationale des journalistes ishirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru niryo rikunda rikivuga riti umuntu aba ari umumenyesha makuru mu gihe ari muzima ubu rero nta bakamikaza b'abamenyesha makuru ndiko ndasaba ko boba mu Burundi nibagerageze uko bishoboka barabe ko bikunda ko bahagarira umwuga ariko kandi ntibatanga agatwe kabo ngo bagace kuko na jewe sinagatanze uko nashoboye kugira ngo nshobore kubandanya umwuga ico nakoze narakinjuye kugira ngo nshobore kubandanya umwuga nshobora kubandanya nkiriho urumva hari ivyo rero ivyo dushobora gukora nivyo twokora bikunda bishoboka bidashoboka nta uvuze umuntu ngo aheze abe umukamikaze kuko navyo twifuza kuko ibintu birashobora guhinduka biciye kundi ico dukora rero nuko ababishoboye na cane cane abisha makuru bari hanze nibabandanye bavuga ibintu uko biri baha ijambo uko biri naho natwebwe numvise tugeramiwe aho ubuserukira Burundi mu gihugu ndimo numvise yavuze ngo arazi twese aho turi aho abantu bose abo bita abansi b'igihugu bari ko bazodusangaho ariko nibaza ko yibesha rihenda cyane kuko ibi bihugu turimo vyo biracafise amategeko amategeko bikigendera ivyo ndabivuga kuko si n'umubanyi wanje kure ndazi ko atacazongira murakoze Ego me Alexandre Niyunge ko urakoze agize ati nta matora ariho CNDD-FDD izohigwana na CNDD-FDD kugira ngo ishire CNDD-FDD ku butegetsi ariko uko biri kose aya matora yamajana n'ibintu byo gutotezwa cane cane abadomurutoye ko bitagenda neza canke abatavuga rumwe na leta mwebwe Pacifique Ninahazwe hariho bagenzi banyu bakiri mu gihugu namwebwe mubandanya mukora uno munsi hariho uburyo mwoba mukorana nabo kugira ngo bashobore kubandanya bakora ariko umutekano wabo udahungabanye murakoze murabona twimazemo imyaka 10 irenga mbere irarenga tubandanya twerekana ibiba mu Burundi atariho turi ivyo bisigura ko hariho abariyo badufasha kubibona mbere wanashima nibyo mu babidufasha harimo abashobora kuba bari mu mashirahamwe nta nuwo kwigwara n'abateza ingorane ngo avuge ngo nawe ariko barakora ngo ejo bave baja kubahiga ngo worondera umuntu wese yiswe umufokode yo catuma ngo fokode idasubira gukora nibuka ishirahamwe rimwe mpuzamakungu muri ivy'agateka kazina muntu umunsi umwe ryigeze kumpamagara ricarimbwira ngo ryari ryipfuza ko ndariha ngo urutonde rw'abantu bose baturabira ibiriko biraba mu Burundi ngo kugira ngo babahembe ivyigwa bikomeye bashobore kubikora neza ndafise uko nabishuye kuko narabonamwo ikindi byo bariko barambwira byari bisigura ariko imwe mu nyishu nabahaye tana baryoye nabwiye nti mushaka kumenya aho Fokode ikura makuru ntimuze mwiribwe muraja kurondera ngo ninda yibaha abambere baha makuru Fokode n'abagowe mukumva umuntu bamunyuruje ntimurondere kure umuryango wiwe uratabaza mukumva aho bagandaguye umuntu umuryango wiwe buri mu bwoba bwinshi ariko muri uwo muryango ntihazobura umuntu avuga ati oya muntu wacu ntagenda nk'imbwa hanyuma hakaba umugwi ugira kabiri n'uwababikora muri bajya nyene bagenda kunyuruza muri bajya nyene bagenda kuyica urasangamo uvuga ati jewe n'ukuri ibi bintu barabintuma ariko ntabyo nshigikiye no kwerekana ko ntabishigikiye bonyica naho nyene hakabamwo ababitanga hakaba rero n'abandi benshi kuko bavyumvise hari ico babonye baheza bakabivuga muri iyo myaka 10 ikintu twubatse gikomeye nico gukingira uwo muntu aba yaduhaye inkuru nka Fokode n'aba bandi bose dukorana ndazi ko ari uko usanga bimeze naho wogira gute ntibazopfa baguhaye
umuntu yabahaye amakuru. Ni naco kintu ca mbere gihanze ubwo butegetsi uyu munsi, niho mubona baguma bashira uburyo burengeje mu bijanye n'iperereza ngo barabe ko bomenya abatanga amakuru. Ivyo vyarabanikiye, ntibishoboka ko abatanga amakuru bamenyekana. No hafi y'umukuru w'igihugu wenyene usanga no mubo yotuma ati tugira inama y'ingene tubiheza, usanga muri abo nyene hari uza kuduha iyo nkuru ko bahejeje kubivuga, nuko ku buryo ata buryo na bumwe buriho bwo kubihagarika. Hanyuma ku ruhara rwacu natwe, uruhara rw'iwacu nuko iryo banga turigumako, yuko kizira ikaziririzwa ko twe dushira habona umuntu yaduhaye amakuru. Ariko kandi nkuko mubivuze, nari namaze no kubicako, ni ibihe bitoroshe usanga ubutegetsi hariho abantu benshi babucunze, bagomba kugirira nabi, wabwikeka ko buhava. Hari ico kintu CNDD-FDD ifise ntarigera ntahura ubwoba bafise uko bungana. Niyo bamaze kugara ibintu byose, ntibigera bumva ko bahejeje kugara. Baguma bibaza ko naho bavyugaye hava haboneka umuntu abatsinda mu matora baravyugaye gutyo. Nico gituma baguma bandanya gutoteza abantu. Ni n'ikimenyetso cerekana ko ari intwaro izi neza ko itakiri kumwe n'abanyagihugu. Buri ibi byose bavuga biyemera bagira gute ngo ni intwaro y'abanyagihugu, yaba bazi neza ko ari kumwe n'abanyagihugu ntibototeza, bavuga bati amatora tugomba tuyakore ku mugaragaro, abantu bose babone ko dutsinda. Kuba bikora kujya nuba CNDD irizi kurusha twese, irazi urugero abanyagihugu bayikuye ku mutima, irabizi kurusha nuko twe twaba tuvyibaza. Ni nayo mpamvu ishiraho inguvu zose zishoboka, tugira ntihagire inzira nimwe uraza kuja ku rugero uvuga uti nuwo kwitoza sinkeneye ko naka mu matora. Rimwe Alexander yaje kuvuga ati ni intwaro nyene uja kwitoza wonyene yitorera n'uwo bahiganwa, umusifuzi, umuhagarikizi, byose avyitorera bikaba ivyiwe. Ni intwaro itinya ibintu byose. Mu matora aheruka muri bako bageze ku rugero batinya n'imbonera kure zabo, batinya ba CNDD-FDD, bakavuga bati utegerezwa gutora tubona, cyangwa abo umuntu aguherekeza ugiye gutora naho uri umu CNDD-FDD ntitukivyizeye ko turi kumwe. Ni intwaro ibizi ko kabaye atamunyagihugu akiyinezwe, ariko ibandanya yidadira, ariko gukoresha izo nguvu zose. Mukanya aho Alexandre yariko aravuga, numvise ari akantu nokongera ko kumbure abakiri bato usanga batabonye ivy'imbere bashobora gutangara bavyumvise, yiba yuko barumva tuvuga nkuko bagira bati ibintu abantu bavuga ni biki. Muzi yuko vy'ukuri nk'amatora y'umukuru w'igihugu vy'ukuri amaze kuba mu Burundi y'ukuri nayo 1993 gusa. Aho ngira ntangaze abatwumviriza nuko mu matora y'ico gihe abamenyesha makuru twari dufise yari radio y'igihugu gusa. Muri ico gihe imigambwe igitangura kwemerwa 1992 twari dufise radio y'igihugu.